Mu gice giheruka ca kino kiganiro c'ishiramwe World Relief twari muri zone Bugendana muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega. Ubu naho turi muri zone Bitare muri iyo komine nyene. Tubandanya tubashikiriza ivyerekeye umugambi wa World Relief ujanye no kugwanya amabi n'amahohoterwa bifatiye ku gitsina. Abafatanyabikorwa b'ishiramwe World Relief barashima uwo mugambi ukungene wagiye urashigwa mu ngiro. Urongoye ikigo Humura c'Igitega avuga ko bakira abagize ibikomere nseserezamutima banungitswe na World Relief bagaheza bakabafasha. World Relief ni ishirahamwe dusanzwe dukorana mu bikorwa bijanye no kugwanya aya mabafatiye igitsina. Eka no mu kigo kijejwe ivy'ingo n'imiryango ngaha Igitega bamenyesha ko bafashanya na World Relief mu gutegura inyigisho zigenewe abanyamugisha hamwe rero n'abenegihugu muri rusangi. World Relief turakorana vyinshi na cyane kwikora mu kugwanya amabi afatiye ku gitsina. Turakorana mu bijanye no gutegura izi nyigisho, kuvuga izi nyigisho ziza ngaha ari uko twabanje kwicara tukazinonosora tukaziraba. Hanyuma World Relief rero turakorana vyinshi cyane ku bijanye no kugwanya amabi afatiye ku gitsina, mbere novuga nti ku bijanye n'iterambere ry'umukenyezi muri rusangi. Rero hariho vyinshi dufashanya. Hanyuma n'ibi bikorwa vy'abanyamugisha novuga yuko ibi tuba turi kumwe nk'ubushikiranganje bwo gushigikirana agateka kazina mu iterambere ridakumira. Abanyamugisha bigishijwe n'ishiramwe World Relief muri zone Bitare barashinga intahe ko bafashije ingo zitari zike biciye muri uwo mugambi. Abakenyezi ariko ngo barabangamirwa n'ayo mahohoterwa n'amabi bifatiye ku gitsina. Hari nk'abo twabana bitaramera uku bama barajyana umugore agateka ntaje, ariko tumaze kugirirwa ubuntu tukaza mwirishira hamwe twaragiye turabahanura buke buke, ubu bimeze neza. Umugabo n'umugore barabana nk'abantu mbere twari tubanye mu rugo benshi, hari umuntu yarirukanye umugore burundu ariko kugeza no munsi ubu barabana bimeze neza. Eka nyene ntiwarabimeze neza ubu barabana. Hotegwa cyane ubonye nk'umugabo wawe yoba agenda agasoma agacupa akanwa akaza yaborewe na n'ikintu na kimwe ajazanye ashitse agashika atera urwamo aratera induru rwose nyene. Hama uri umukenyezi wiriwe mu mirimo yo muhira ukazibona umugabo yavyutse agenda nukuri aje agashika gushwanira nivyo kuri abagore barahohoterwa cyane. Abagore barahohoterwa, ari igihe wewe wirirwa mu mirimo yiwawe ugataha ngaho warushe uri mu bikorwa by'iwawe, umugabo nawe yiriwe iyo kwitembera yinywera utuyoga, hatashe mwijoro hari igihe ashika akagukubagura. Ico kintu hari igihe mama mutacumvikanye mumbwiye ati ivyo bintu ntibikunda bubanza ureke tubanze tubivugane, ugasanga ni yanduru ibaye muhira. Kandi urumva iyo muba mwiriramwe muri kumwe nashobora kuvugana neza hama ibintu bikagenda neza. Je aho mpagaze kwe na je naravyumva, urumva umupfasoni yiriwe mu kazi ko muhira nawe wiriwe kwinywera wiguraga mushikake, washira nyene kuza nyene umubiri wakubanye nabi gashika umugora muri ubwo buryo nyene. Niyo ntuma rero acatuma indoro cyaditangwa mu rugo. Ni hamwe rero bamwe baza barabihisha kugira ngo ntibabivugishe ukuri. Ubwo nk'umuntu akuze nka twege umwegereye arakubwira ati jewe nkeneye ko ibi nibi nanje bidakunda. Niyo ntuma rero natwe turose nk'akaryo dukamubarira naho abadusumbye imyaka turubaka tukamubwira ati wewe ibintu muronde ko twavyumvise hajya no aho udusumbye imyaka, wewe genda kuno kumufashe gukora nyambari ivyawe ndakeneye mu rugo bimutunganiriza hama ikiyago gitangore mu rugo. Ya umupapa yarinda gukwa akagukura iwanyu warajya warambara warasasa ukaryama, ariko hari ikindi gikura aba yaragukuriye iwanyu, yaba yakuzanye kugira umufashe mu bimugoye nawe, kandi na wewe uba umukeneye. So kuvuga ngo wewe unaba gukeneye wenyene, na wewe uba umukeneye. Rero hajya rero habaye ikiganiro mukaganira neza mwese mukagihurida naho abatadanya amavuta n'umunyu. Ibyo ntibiraba ngo nuko atamavuta narose, ngo nuko atamunyu narose, ngo nuko atagitengangurira ciza. Ibyo ntibijanye mu rugo.
uwo murimo utegerezwa kuwukora kuko hanini ni ujeje, urumva ni ujeje utegerezwa kuwukora. Akandi kabazo nagira mbibarize, ni gute mwagiye mukorana n'abajejwe intwaro kugira ngo uyu mugambi ukomeze gutera imbere kandi ikibano cacu kimere neza n'iterambere ry'isununure mu miryango yacu? Mu bajejwe intwaro kuntu twakoranye hari habatase tugiye nko guhanura, hari igihe twe byatunanira, hari habo usanga ari ngare badashobora kumva impanuro, kaguma bigira abantu bahambaye. Nico gihe rero twegera nyene bajya bari hejuru, bo bashoboye kuvuga, bo bakabumvira mu gihe twe batugaye. Mu gukorana n'abajejwe intwaro, ahubwo ikintu nyamukuru twabanza kwirata nuko uwo mugambi n'abajejwe intwaro batabashize inyuma. Ego ico turacirata gose kuko abatware bo mu misi heze ugiye kumubwira ati burya rero hari ishiramwe ririko riragira ukunuku, ivyo bintu atarasanzwe avyumva, nawe nyene uwaca avuga ati ivyo uri umusazi mukuru uje kutubwira ivyo bintu. Rero twebwe twarakoranye n'abatware, mu gukorana n'abatware twaragenda ari nk'abatase twarabahanura, hamaye rero n'umutware agaca agira ikintu atwunganiye ati ivyo bababwira n'ivy'ukuri baravyize kandi si kinyoma. Nk'urugo twashobora kujamo, wowe ukabona ati urya muntu ndabona ko ntaza kumuturukira mu maso, ariko wacu ufata ugaca ubicisha kuri nka koseye canke mukuru w'agacimbiri, ugaca umuhamagara mugaca mujana, mumaze kujana daca bigenda neza, ugaca umuha impanuro. Kuri w'agacimbiri twari kumwe n'umupfasoni bari kumwe n'umudamu, koseye mukuru w'umutumba nawe izo nyigisho arazizi, yarazijamwo. Hageze nk'umuntu duhanuye akatwankira, twaca dubwira mukuru w'agacimbiri ko ni wari hafi cyane, akacaza akamudufasha uwo muntu na nyumba kume turi kumwe, akamuhanura, hama ibintu bikaza biragenda neza mu kibano, kuko ngo ntazibana zidakubitanya amahembe. Hagize ariwo twumva n'uwundi turasura kuza duhamagarana ati terega hariya hari urwamo rwaraye ruravuga ati tugende tubumvirize, ibintu gaca biza biragenda uko nyene. Abo banyamugisha ngo barabonye ko ayo mabi n'amahotegwa yabaye haba n'izindi ngaruka ku bana. Intambamye nkuru kubijanye n'amahohoterwa zirahaba kandi cyane, kuko nk'umuntu w'umupapa atanguye guhohotera umumama, burya n'abana birajanako. Umupapa atanguye guhohotera umumama, ntagure ibikenewe byo muhira, n'abana barahohoterwa. Yego twebwe nk'akarorero kaho je mperereye, umupapa yarateye urwamo nk'uko onye aratera urwamo, gushika yaho n'abana atabasomesha ku ishure. Amaze kuba atabasomesheje ku ishure, intambamye umubano mubi wahereye hagati y'umupapa n'umumama, mugabo n'abana byaciye bijana nako gushika yaho abana bagwara n'amavunja, n'umumama nawe atangura kwifata uko yishakiye. Burya rero turabahanura twebwe nk'abanyamugisha, burya ivyo bintu abo bana muriko murafata nabi gutyo ubivanye no kubana nabi nk'uko, burya Imana izobababaza. Atabana bajane kw'ishure mubigishe, mwongere mubafate neza nk'abiwanyu. Iki kintu twokwirata kweri abo bavyeyi barahavanye barashira abana ku mashure, ubu ibintu bimeze neza. Cangwe sinzogira gute n'amahera y'ishure akanka kuyamurihira. Twebwe nk'uko hari ivyashitse nyene mu kibani wacu, abo bana barashaka kwiga, mugase wabo arabananira ko yobagurira n'ikaye n'imwe. Twe twaragiye turamwigisha, turamuhanura, turamubwira ati none kwari umuvyeyi kandi atana kimwe yoronka yifashisha igitoki n'ukigurishira umuntu w'umugabo, umwana none ubona yoca yiga gute? Uwo mugabo yaravyumvise, aravuga ati bwa bundi byo mumpanura nivyo, ndabona ko atobishoboza wenyene. Ico gihe aragenda arabagurira uniforme, hama umwana arabandanya kwiga. Ubu rero ubu ni neza, ubu vyopfuma. Umva umugambi uzoguma ubandanya, ahubwo twasaba uzogume uvuka n'ubundi migwi kugira ngo bazoze turafashanya, kuko ega kivutswe n'abantu bari nko kugacimbiri kamwe ntiboshika hose. Kaje narashimye kuko naje numva akundi mutumba hakurya y'iwacu nabone bari bo batoye bazodusubirire,
tuzoze turahurira hamwe ari kibagoye badutumako natwe tubafasha kugira ngo ikibano kibe kibandanye kiba kiza tugire kwisi. Umugambi wo gukinga amabi y'ihohoterwa oroderive wumva dukeneye ko nyene woguma ubandanya abandi bakawumva neza. Twebwe naho wohagarara twebwe ivyo mwigishije abamenya kandi biri ku muzirikanye. Twebwe tuzobandanya twigisha gusa ubaye utararangira inyigisho nkaburabwenge twebwe bikunze mwobandanya mutwigisha. Ega naho twiga naho mwumva ngo twaramenye twebwe natwe turashaka inyigisho zindi zibandanya zidukabura mu bwenge hamaye rero tukabandanya twigisha nyene gose ivyo twumva cyane gose nitugire Kristo. Abanyamugisha rero bo muri zone Bitare baravuga ko bikwiye ko umugambi wa World Relief wabandanya mu zindi ntara mbere bakiyemeza kubandanya bigisha abantu kuvyerekeye gukinga ayo mabi n'amahotegwa bifatiye ku gitsina niyo umugambi uzoba warangiye. Icyo twakoze twarafashe turiyungunganya nkuko turara abanyamugisha ku mwanya umwe wese turatanga 2,200 kugira dushobore gufashisha abana bantaho nikora. Rero cyo twifuza twashaka ko twobibandanya uwo mugambi gatera ukura bakabona irishira hamwe Odro Rive bakabona ico byatumariye no mu yandi makungu cyangwa mu zindi ntara bakabona ico twamaze. Ico twafite byafashije bese kubijanye n'ihohoterwa hariho beshi twagiye turahanura beshi barabihebye ubingo nyinshi zimeze neza zidari zitubatse neza zimeze neza abana bari bameze nabi mu muryango ubu bimeze neza bivuye kujya shira mu Odro Rive. Bico twategekanije tudokora nuko uwo mugambi twatanguye wo gufasha abo bana bantaho nikora mu buryo bwo kubagurira amaka cyangwa tuniforme nuko twateganije ko tuzokomeza tukawubanema twahereye ku 2,000 hadogera igihe dutera tuduza tugire 5 hamwe umwana tumukorera akantu gashimishije kizo zo gukinga amabi. Tuzobandanya nyene tubaha inyigisho ko tagindi tubafasha tubaha inyigisho uhuye n'ikibazo tumurungika kwa muganga kugira bimere neza. Twifashije kiya gitabo baduhaye mu nyigisho twagiye turatanga mwa kiya gitabo barishoboye kwerekana ama image bicapo biri mwa kiya gitabo bongera bongera basigura n'ivyerekeye ayo izo image byo bicapo bagiye barerekana. Rero abanyagihugu tuko turigisha twifashije kijya gitabo tukababwira ibi nyene inyigisho twarose tuzifashijemwo n'iryo shira hamwe World Relief tukabigisha bakabitegera neza cyane nubwo ryohindura kandi karere ndetse aka karere turimwo ndetse guhagarika akazi basanzwe bakora twebwe nkuko baturoseje inyigisho mu nk'abanyamugisha twebwe nukuri tuzobandanya twigisha hariya mu kibani wacu duherereyemwo hose n'abandi babandanye bategera nyene ingene ubuzima mu rugo bugenda. Niho turangirije kino kiganiro cyariko kibayagira ku bijanye n'umugambi wishiramwe World Relief wo gukinga amabi n'amahotegwa bifatiye ku gitsina uriko ushigwa mu ngiro mu ntara ya Gitega makomine ya Gitega na Bugendana. Mwakoze mwese mwariko mukurikira kino kiganiro.